Madrid Kylian Mbappe yahawe nimero 10 ariko yimwa umwana muto witwa Arda Guler. Ariko amakuru yandikwa n'ikinyamakuru Marca akemeza ko uburongozi bwa equipe yitwa Real Madrid aribwo bwahisemo guhereza nimero 10 isizwe na Luka Modric, bahisemo kuyihereza witwa Kylian Mbappe gusumba uko bari kuheza Arda Guler. Mu gihe Luka Modric kuvyibuka wasohoka Yasize asigiye nimero 10 umwana muto witwa Arda Guler. Ariko ubuyobozi bwa Real Madrid buti ugomba kwambara nimero 10 muri equipe yitwa Real Madrid yitwa Kylian Mbappe. Kubw'ivyo rero officially Mbappe niwe agiye kwambara nimero 10 muri equipe yitwa Real Madrid, yimwa umwana muto witwa Arda Guler. Yes, muri equipe ya Real Madrid nibaza yuko uno munsi turabona yuko abakinyi ko bagenda bambara amanimero harimwo ico no kwita poa umukinyi afise canke izina ry'ico risiguye mu bijanye n'ivyo azotanga mu kibuga, ariko ahanini harimo n'ibijanye n'ivyo azotanga mu bijanye no kudandaza. Kuko no munsi kwambara nimero 9 muri equipe ya Real Madrid nibaza ko ari nimero itari nimero y'amateka nka nimero 7 canke nka nimero 10 muri equipe ya Real Madrid, kuko uravye ni nimero yambaye Kisu Ronaldo. Ya Ronaldo giye kuraba amateka afise muri Real Madrid si ibintu vyahatari. Ni nimero yambaye uyu hajya Raúl González siyo yambara. Ni nimero yambaye González, Raúl yambaye indwi. Ni nimero giye kuraba yambaye Karim Benzema mu mateka ya Real Madrid, nawe nyene no munsi agiye guza no kuvuga ngo yo fatisha amaze kubaza mu za bukuru, ukabona yuko yakoze saison 2 canke 3 zimeze neza bitari vya grave byo kumva ngo abantu bazohora bibuka Karim Benzema atari umuntu w'umunyamupira. Rero no munsi kwambikwa nimero 10 umugabo yitwa Kylian Mbappe yasizwe na Luka Modric. Premier mabira fatira ku kintu kivuga ngo Mbappe ninde afise izina ringana gute mu bijanye n'umupira w'amaguru cyangwa mu bijanye no kwamamaza, mbega nitwamwambika nimero 10 bizogira influence ye mu bijanye no kudandaza mu gihe ari nimero novuga ngo ikuyundi mustari nka Luka Modric, nimero yambawe n'undi mustari nka Mesut Ozil, nimero yambawe n'abagiye batandukanye. Jean hano magaze kwambika nimero umwana nakumuga bitwa Kylian Mbappe yankiye umwana yitwa Arda Guler, womengo hararuyemo guhohotera Arda Guler mu gihe mbona umengo wanashaka ariko aza kuba profile nziza muri equipe ya Real Madrid. Yasima holi komeye cyane hagati mu kibuga, mugabo responsabilité zifashwe n'abagabo nuvuga ngo barongozi ba Real Madrid bakavuga ati tugomba kuyambika Kylian Mbappe. Hano bariko baviza amafaranga gusumba ikintu cyaco cyose, bariko baviza igitinyiro, kuko namuzi niba Luka Modric yari yambaye muri Real Madrid kuva James Rodriguez asohotse 2016 kugera no munsi ugenda ukandabira eske Luka Modric yafashije ikindi Real Madrid. Luka Modric afiziye profile muri equipe, Luka Modric afise profile y'abakinyi bakuru. Uno muzi wa Kylian Mbappe afise profile nk'iya Luka Modric, wanashaka iri hejuru ya Luka Modric, mugabo ataranamara n'iminsi muri equipe ya profile ya Mbappe mu kuyivyaza umusaruro umuhereza iyo jezi y'abantu bakuru babaye muri equipe, hanyuma ikinjiza amafaranga yewe n'umusaruro kuri tapiver wa Kylian Mbappe yo wabuze niho tuvuga gusumba ko wabonetse. Rero kuri kano kanya ndavuga yuko nta kwihenda na guto yikwaroyemwo umwana Hendrik nakomeza yambara nimero 15 yambaye ya habo nimero 10 Mbappe abisabwe n'uburongozi bwa equipe yitwa Real Madrid Hazard. Ariko kandi tuzi ngo nimero 10 asohoka kwa Real Madrid Luka Modric yari yisigiye umwana muto witwa Arda Guler nkuko Clovis yabikoze. Nimero yambara nimero 8 akayisigira uwitwa Federico Valverde. Ariko ubuyobozi bwa Real Madrid buti nubwo umusaza yitwa Luka Modric yasize nimero akayisigira Guler, atuga nk'uburongozi tubona at least ishobora kwambara umugabo witwa Kylian Mbappe kugira ngo habeho izo ngingo zose zenge n'ubudandazi zishobora gukorwa kuri Mbappe gusumba ko zokorwa ku witwa Arda Guler. Ntaco bishobora kwicira umwana muto witwa Arda Guler au niveau psychologique, kumva ngo nimero nayisigiwe n'umusaza yitwa Luka Modric yarayisigiye ngo ndayambare iciye ihabwa Kylian Mbappe. Ariko kandi Mbappe yambaye atari yanayisavye, aribwo ahubwo bipropojwe n'uburongozi kuba yo yambara psychologique mu mwana muto witwa Arda Guler. Ntaco biri buze kumukorako. Ya reka tuanze tugaruke ku gato kuri objectif canke se kimwe mu cyatumye equipe ya Madrid zano witwa Kylian Mbappe. Twakunze kubigaruka tuvuga ngo Madrid ntacyo itatwaye idafise Kylian Mbappe,
wanachima nubwo bagiye baragira bamaze gutakaza Cristiano Ronaldo bagarutse batwara Ligue des Champions 2020 bavajemo na Karim Mustafa Benzema ariko kuri collectivity dasanzwe bavajwemo na Vinicius ndetse n'akazi kadasanzwe ko yitwa Thibaut Courtois ariko kandi muri kwa kijyagiye Federico Valverde yakinjwa mu winga Rodrigo akinjira agomboye 2024 nyuma y'isohoka rya Benzema naho nyene tubona equipe ya Real Madrid isubira gutwara Ligue des Champions bayifashijwemo na Vinicius Junior ndetse n'abandi bagiye batandukanye bivuze ngo Madrid nagira kima yigeze kuri influence yo kumva ngo tugomba gutunga umusitari kugira ngo dutware igikombe ahubwo vyabiye tubona ko vyaba bigoye nivyo bararuha ariko nagiye batatwaye igikombe bitwa ngo nuko batakaje Cristiano Ronaldo ngo nuko batakaje Karim Mustafa Benzema canke bagaretse be nabandi mugabo bikubise mu biko bakaraba baravuga ngo iki gikombe tugitwaye dufise umusitari twakagombye tuba twinjije ibisumbi bituma vya bindi baronka kuri tapi vert bavuga ngo birakwiye guherekezwa n'urudandazwa rudasanzwe rw'umusitari ko bavuga ngo Madrid nshobora kubeshwaho n'urudandazwa kwa Vinicius wenyene kuko niwe muntu bari basigaranye nyuma y'igenda ryitwa Kylian Mbappe nako nyuma y'igenda ryitwa Karim Mustafa Benzema nivyo binje Jude Victor William Bellingham mugabo gutunga Bellingham mukamutungana na Vini mayo za dandazwa mugabo abantu barabona influence witwa Kylian Mbappe maze kwinja muri vestiaire ya equipe ya Real Madrid bivuze ngo Mbappe yazanywe kugira ngo umukinya dandaza cyane gusumba ivyo Madrid yaronka kuri tapi vert nivyo ni ibintu bibiri bijanye ushobora kudandaza utari mwiza kuri tapi vert kuko kugira ngo witwa Kylian Mbappe tukumenye ugira iryo zina ukomere nuko kuri tapi vert wabaye mwiza abantu bakaromarka ati ari impano y'umwana wo mu Faransa a 18 a 19 amaze gukomera atwereka ngo arakaze kuko nuno munsi twagarutse kuri Lamine Yamal mu minsi yaze mu vyibuke tuvuga ngo niki gitumira Lamine Yamal no musaba mustare nuko kuri tapi vert abantu bose bavuga ngo ari umwana w'imyaka 17 akina umupira gusumba abagabo b'imyaka 25 27 ubwo rero Mbappe n'umukinyi mwiza yabaye mwiza bituma abo umukinya dandaza uno munsi rero kwa Madrid twavuga ko collective manacho bashitseko mugana ubundi individuel mais c'est faire marquer yareretse isi umupira w'amaguru ati hano hari umuntu yitwa Kylian Mbappe kandi karite yiwe ari ugutsinda izindi zikaza zigira gute zikurikira ko ile parmi les meilleurs buteurs isi tunzi uno munsi yatwaye Pichichi muri Espagne yabaye meilleur buteur ariko kandi yongeye aba meilleur buteur ku rwego rwa buriya yatwara Soulier d'Or bivuze ngo Kylian Mbappe kote kudandaza nico kintu Madrid igaragaza kugira gute kumuvyaza musaro ari nayo objective ya mbere gusumba tapi vert cyatumye bagira gute bamuzana tugaruka rero ku mwana muto yitwa Arda Guler mbega psychologiquement nagiye gupfa Dovatino ndwi kuvitangura kuva ku munsi wa mbere ibinyamakuru yabyo muri Espagne byo muri Turkiya kandi yagiye atarukanye byose byagaruka bivuga ngo ninde agiye kwambara nimero yasizwe na Luka Modric bagaca biinspira kuri jazz kumuri iriya foto Landry turondere nimba yiro jazz Luka Modric yahaye umwana muto yitwa Arda Guler kuri match yabo ya nyuma baherimina na Paris Saint-Germain jazz Luka Modric uriya munsi yari yambaye yarayikuye isigira umwana yitwa nde Arda Guler batari baravuga ngo ni sinye yo kwerekana ngo umugabo witwa Luka Modric aravuga ngo ndi mu legende di Madrid mugandavye by'umwana muto Arda Guler karakina il mérite yo kunsubira akaronka ino nimero 10 akaba wagize gute ayambara rero kwa Madrid ndafata ibintu bibiri bwa mbere ko nza kuri Guler kwa Madrid bavizije ko Mbappe adandaza gusumba Arda Guler kuko nimero 9 na nimero 10 muri equipe nzisiguye bimwe ibi twavyemera twareka shaka nimero 9 yatsinze ibitsindo byinshi ngo nimero 9 na nimero 10 nibisiguye kwimwe kuko Barcelona dufata karo nimero 10 yambaye Messi na nimero 9 yambaye ba Suarez na Lewandowski bariko baratsinda ibitsindo uno munsi umuntu yambaye nimero 10 nabajya yambaye nimero 9 n'abantu batagereranye ubwo rero babona ko Mbappe wibuke Mbappe wa nimero 9 kwari kubera ko yasanze deja nimero ndwibaze kwambagwa no witwa Vinicius kandi agize gute akomeye utoyaka mugabo nimero 9 nawe wibuke baramaze umwaka muzima kwa Madrid tamu yambaye nimero 9 uribuka ko Karim Mustafa Benzema sohoka byari byitezwe ko izo kwambagwa na José baza ko bamubwira ati oya nimero 9 irabikwa vuze kwa Madrid ikintu cyo kudandaza ni kimwe mu bintu batira ko attention cyane bapfa kugwa nimero 9 yarabitswe umwaka wose irindiriza rya Mbappe byagizwe ko yambara José ntiyigeza yambara José aragenda ararengana kwavuze ikintu cyo kudandaza cyo ni cyambere kabiri urumva ko bari barivuje kumuha basi imwe mu manimero ifite influence asanga yambaye na Vinicius Junior mugabo no munsi yavuye nimero 7 ndemeza ko mu equipe nimero zirashobora kuba zitonzwe gukurikira nimero 7 cyangwa nimero 10 ni ukuvuga ngo mu migwi ibiri bivanye na kahise k'imigwi swate nimero 10 niyo ya mbere cyangwa nimero 7 niyo ya mbere kuko Barcelona no kwemeza ngo uvuze nimero 10 na nimero 7 nimero 10 irakomeye kwa Barcelona kwa Madrid nimero 7 yabo irakomeye gusumba nimero 10 nimba no kwa Barcelona dufata karura abantu barabibona iriya foto Luka Modric asigiye mayo witwa Arda Guler nyuma ya match abari kuri YouTube by the way nukuvuga ngo rero nyuma ndangurera acina ifata wanashaka anashira kuri ubwo rwa Instagram rero niko kana ko navuga ngo bivaye na kahise k'imigwi so tuzosanga nimero 7 niyo nkuru nimero 10 igakurikira cyane nimero 10 niyo nkuru nimero 7 ikagira gute igakurikira Real Madrid
ni nimero ndwi hama agakurikira niba uri kuko uno munsi ugiye kuraba bavuye nimero ndwi kwa Madrid zini nimero z'aba legend ni nimero 8 ni nimero 8 ni nimero 5 ariko nimero 10 nayo uno munsi irimo manimero agomba gukurikira igomba kuba isubira kugira uburemere bukomeye cyane peut-être kuri Mbappe kuko iyi nimero ndwi Ronaldo yarayisigiye byose singombye kuvuga ko Ronaldo ari umukinyi Madizo ko mayibuka gusumba abandi mugabo no munsi rero meilleur joueur de l'histoire wa équipe na ko meilleur buteur probablement même le meilleur joueur kuko yaratware Ballon d'Or nyinshi gusumba abandi rero nimba Cristiano nimero yitwa ko ari we yasize ayisigiye buri kimwe cyose nimero ndwi uno munsi n'umwanya wuko nimero 10 nayo itagira izina kumbura isigigwa ubundi buremere n'umugabo bita nde Kylian Mbappe arico gituma mbona cyo batatu bayimo rero Guler wewe reka namgarukeko arashobora kuba kuvuguruzanya hagati y'uburongozi n'ivyo mukinyabona Modric ejo ko tije ndabona potentiel dasanzwe muri Guler uburongozi nabo vision objectif yabo ariko kandi kantu cangarukaho kanyuma vuga ngo nivyo byozo ni menshi makuru bigaragara ko Guler agiye kurekipera no nimero mugabo ndashobora kwemeza ko Madrid yumvira ikindi kintu rego no munsi nubwo tubona muri system nshasha y'umugabo yitwa Xabi Alonso umenga Guler azokoreshwa cyane mugabo nakira tugarantisa 100% kazobatikire sezo yose rero numva da nimero 10 ukayiha Guler sezigeze hagati tugasanga Guler umwanya utakaza uzoba bishite mukaga gusumbuko Mbappe nubwo yashaka atakaza forme wowe uri kocha byanga bikunda naho kocha kumavuga ngo udakoze nibindi bigiye bitandukanye uri kurondera forme ziwe kurondera forme no kuzomukinisha utwa Kylian Mbappe gusumbuko wanashima wowe wagira gute wabyumvira rero psychologique mu mwana ashobora gutangura kwiyumvira ati bimeze gute ariko biramwica mugabo wari umwanya mwiza wo kumumotiva kamwereka ngo subiye kubona ku Madrid atarano kuza wigira ivyo wishake bagaca bagushikira uyuka ava muri Turkiya yavuga ngo ngomba gushikira muri equipe nkuru barabimwemerera mugabo ashike muri equipe nkuru byanka kwa kina nyuma yo kuronga umwanya uno munsi yabonye ngo bariko baranira amashugwe mugabo kandi ninabikora umwanya ndawutakaza noneho banamweretse ati nubundi hariyo potentiel yo butara turakubona mugomba gukora cyane bivuze ngo Madrid komeje guha message witwa Arda Guler kumwereka ngo kwa Madrid ni guhita kintu cyose ugomba kugiranira umupira w'amaguru n'ubu buratandukanye uyu umupira wa kera yari uraza ndagukinishe hanyuma urongera utahe ukungeneye ikipe ibayeho ntavyo nitayeho ariko kugeza kuri no mwanya no mupira w'amaguru tubatsko turabona tuko turakina n'umupira ushingiye ku izina aho umukinyi wenyine ashobora kuba brand akaba brand y'ikintu kanaka akaba brand n'inyuma yo mu kibuga ni hagati mu kibuga kuko ekipe yose yiga uburyo aba bakinyi aba basore bazobaho eka n'umusiti wa ekipe bagashobora kumuhemba bakamuha amafaranga amutunga akamubeshaho iyi propaganda ya Real Madrid kwambika Kylian Mbappe kumwambika nka numero 10 ni twese turabizi ko ari style yo kudandaza mugabo ni style yo kudandaza iza gufasha ekipe nka Real Madrid ishobore kubemba abandi bakinyi kuko kugeza kuri uno mwanya nimba bashobora gukina inkino zigera ku 60 kuko abakinyi bisanga bari ko barakina inkino nyinshi kugira bashobore kubahemba bagenda muri iyo strategie yo kuvuga ati tugenda gukina amarushanwa menshi ku buryo dushobore kubahemba apana nayo marushanwa dahari turaza kugerageza basi turondane nayo madiri hanze tugerageze basi tudandaze nayo image turondere muri ayo mamayo yaba babambika n'abandi bagiye batandukanye baraza kuvuga bati hari izina gito Kylian Mbappe yambaye ino nimero tugomba kwisunga mu kudandaza kwa ekipe yitwa Real Madrid gusumba twisanga ahantu hari profile zibiri zidasa ku nimero zibiri zitandukanye uno munsi Arda Guler n'umukinyi yavuye muri Turkiya wabo baramukunda cyo nta chance mugabo muri Real Madrid hasanze abandi bantu bafise izina bamusumvya mbega ho Arda Guler yambaye nimero 10 usipoze nubwo yo kwambara nimero 7 eske yogira yovugisha abantu gusumvya uko Kylian Mbappe yo yambara akavugisha abantu bisigura yuko bikiri hasi Arda Guler uko ariko kose nubwo mu kwita ko ari kwiga gufa psychologiquement je suis sûr yuko Arda Guler yafuye psychologiquement igihe bamanza kumwicarika kandi ivyo byose yamashoboye kubirengera kandi baza kikomeye kuri we uno munsi c'est pas nimero cyane na Kylian Mbappe ntibari kuri stand zimwe ku buryo Arda Guler ogenda kugwanira ico kibanza cyane nimero tumvisa Safi babwo nibaza ko nikindi nibaza ko kuri stand yiwe nibaza ko ikomeye cyane so kwambara nimero 10 ahubwo nuko n'umunsi kibanza cyo gukina ukikosari baye kwa Real Madrid nuko tuvyemeranyereza nimero 10 ni aba magicien Kylian Mbappe n'est pas technicien mu mupira w'amaguru iyi nimero je ndabona kakanu tusemani bubasha umupira w'amaguru reka twumvisa Safi bo amatugaruke twinjira kwa Marcus Rashford akakanya officially ariko arasinya amasezerano ndetse anerekanwa nk'umukinyi mushasha wa equipe twese Barcelona tubigaruke mu mukanya nibiriko biraba akakanya nyene
hariya mu gisagara ca Catalonia. Marcus Rashford mu ikoti giwe gize cyane girabura n'ishati yera ariko arasinya amasezerano nk'umukinnyi mushasha w'ikipe yitwa FC Barcelona. Amaze no guhabwa nimero yiwe muri ekipe ya Barcelona. Mu kanya tubizeko.